none ko mwe muriko muravuga ngo muriko muca mu bukene, muriko mugira influence imeze gute ku bana banyu? Ntawe ukubujije kurera abana bawe, ntawe ukubujije papa kuba mu rugo abana bakakubona papa Yesu ashimwe. Nta kikubujije kuba mu rugo abana bakakubona, kuko papa sutanga amahera, ariko papa na vision n'ivyimviro vyiwe nk'umutwe. Abana barakeneye kwicarana na wewe, peu importe age bafise, n'abafise 1 année, n'abafise 2 ans, barakeneye papa. Ntibakeneye kuvyuka papa aryamye, ntibakeneye kubona papa agiye muri sport samedi, ntibakeneye kwama amajoro yose babona isura ya mama batabona papa ngo ari mu madiri hanze. Abana baragukeneye, urakeneye kugira influence, urakeneye gutanga yerekwa. Contribution yawe, apport yawe mu buzima bw'abana muri equilibre yabo irakenewe. Papa urakenewe muhira. Wewe uruta amahera utanga ya loyer nayo gufungura na minervare, wewe urakenewe muhira, kubera icurico kirakenewe muri stabilité ya famille, kubera uriko uratanga vision kuri generation ikurikira. Ego conditions zirashobora kuba ziko ziragora, mbega abana bagiye kubaho muri 20 ans, bagiye kubaho muri 30 ans, uriko ubagira ko influence yihe? Ni gikuri kurabereka. Nimba Yakobo yereka ubusho akabwereka vision y'ico zizovyara, mbega abana banyu ntibaruta ubusho? Abana banyu ntibaruta ibikoko? None nimba ufise vision yo kumultiplier amafaranga yawe ukayikonsakrako, none uruvyaro, inda yawe uri kuyereka iki? Inda yawe uri kuyinfluence gute? Nta gihe na kimwe mudafise ico mushobora gukora, nta gihe na kimwe kibi kibaho gushika naho buri ico wokora. Ariko naho hoba mu mwiza w'umuzitanya, hazokoma hariho inspiration ya Saint Esprit ica abantu bakora mu gihe c'umwiza, mu gihe abantu bakikujwe, mu gihe abantu menga barugarijwe. Muhemu yarazokwama kwereka ikidasaba amafaranga, kidasaba iki na kimwe, ariko gisaba yuko uri connecté na Saint Esprit.